Haleluya. Yesu nashimye. Ndashimira Imana ko hari agasuzuguro yankuyemwo. Nkaba nkongera ndayishimira ko yankijije ukuguru kwaramfata ari mwijoro kugashuha umuriro kabisa kukanavyimba. Ariko icyantangaza nuko ngeze ngaha muri Eglise naratamba igisirimba kabisa nkatambuka atakibazo abasenzo bo barabizi ngeze ngaha narababwira bakansengera nkumva ngene ko kukiza ariko ngeze muhira ari mwijoro kukavyimba kukakumuriro nkagikina kimwe nabarahabaye nkahiga nkabura kukavyimba konyene. Ariko wa kabiri niho nazanga pastor ansengera hageze ko ninjya nice hajya ku ntebe kurangira kabisa kurangira atana kimwe mbona nyene kiriko kiko kirambabaza hageze ko ninjira nararize kwarandiye ndarira nimba byari vyibaze yuko ngira ngo giye babikubite byarandiye kabisa nditonda ndarira. Ariko maze kwinjira niho yaca ntuma umunyu n'amazi nabisize ko rimwe gusa ari mwijoro niyogeje mu mazi ari umunyu bukeye nta na kimwe nasubiriye kumvuga kwaciye kuvyimbuka kugeza n'isaha niyo umuntu atasindasaba kubabara ukuguru ndatamba igisirimba neza. Ikindi nshimiye Imana nuko nkikanga muri Pantase narasuzuguwe cyane kuburyo abagenzi banje bose ngira ngo n'umuryango wose urampeba kubera ko njanga muri Pantase. Ariko ubu ndashimira Imana kugeza isaha niyo umuntu bose barankunda abari bampevye bose kubera ko ninjiye ngaha ngo nje gukizwa. Ubu bose bamwe mbere bariko barankurikira baza ngaha hariho niwo nazanye aje kwakirwa aje nyina hapinga ngaha aye kuko benshi bambwira ngo tugende ikuzimu ariko ndaceceka ndihorera. Ariko uwo oye nazanye nubaracanshingira ntavuga ati hajya ahantu vraiment na hantu heza zoza ndaza bansengera bugira nyemere yuko azohora azimisi yose kuwa kabiri bamusengera ngaha. Icenda gishimira Imana ko abagenzi bose bari bampevye ububangarutseko n'umuryango wanje bose bankunda kandi ngaha bahemera. Imana ihabwe icubahiro. Komera Imana bashimeshe.